ibintu ariko ndarota yuko bizaba nivyo ko biraba urabona nka Satbi ya andumva nta numwe no jamu aya kubera bose mbona umenga nta kintu barashikako nta kintu barakora bagiye niba bandi rero usanga amahera bavutsi wabo ariho oya ariko je nakuze nironderera my baby girl you the one you were in number mutima one Jennifer's kotoban atarukundo gwa makenga you were queen mama señorita umutima wanje wautwaye sinifuza ko uja kure yanje ivyanje vyose urabizi my baby I wanna spend my time I go take you high for your love abavyeyi barandeze borashobora kuba afite impamvu yabigiriye kurya ariko je kumwe banyigisije mu muryango si kurya banyigisije kwicisha bugufi. Sari bakunzi ba Burundi Kingdom TV nizere ko muguwe neza jemeze neza je muri ko murumva ni Ready Pleasure. Iyi ni Burundi Kingdom TV, Burundi Talent Show. Uri mushasha ndagusanga subscribe, like, share ndetse na commentaire. Tari mushasha ni commentaire, j'aime ndetse na partage. Today sumutumire mushasha, yani impano nshasha kirazamuka. Reka ndamwakire. Mambo vipi bro? Safi. Niko bien. Namshukuru Mungu. Sawa. Tuendelee Kiswahili au Kirundi? Chochote tu. Acha tuseme Kirundi. Unakaza? Mimi niko sawa, nakaza namshukuru Mungu. Igani gani mamvuze mu Kiswahili? Ashobora kwibwira abakunzi ba Burundi Kingdom TV? Okay. Kwa jina mimi naitwa Dany Org. Kwa majina ambao wazazi walionipa ni Miss Freddy. Miss Freddy. Muimbaji au? Muimbaji. Sawa. Sijui Kiswahili sana lakini sijui kama utaweza kusema kuendelea kwa Kirundi au. Aina so nitaingia. Sawa, uko Murundi au? Ndo Murundi nyene hivyo. Sawa. Buyes pale kinama Kwa una Alvin. Watanguye kurimba jari sindirimbo zingana gute? Natangu kurimba 2015. 2015. Indirimbo ya mbere twa gute? Indirimbo ya mbere twa Give Me Love. Sawa. Freestyle man. My baby girl, you the one. You were in number mutima one. Jennifer's kotoban atarukundo gwa makenga you were queen mama señorita umutima wanje wautwaye sinifuza ko uja kure yanje ivyanje vyose urabizi my baby I wanna spend my time I go take you high for your love I wanna spend my time I go take you high for your love give me love baby. Dany Org ndani ya Burundi Kingdom TV man urakaze. Barabizi. Iyo ni indirimbo ya mbere. Bo ni indirimbo ya mbere. Haro nindi nteganya y'urumuri gose. Donc kuva 2015 c'est tout song. C'est tout song kubera ibintu by'akazi. Na mfisa akazi kenshi nkora. Cyo gituma usanga yakondare kuri bisasu rwose. Donc cyatumye kuva 2015 indirimbo zibirumva ça fait 7 ans. 7 ans. Uri muri industry. Quand c'est des sons. Why? Biragoye urabona ibintu by'akazi ni by'akazi ibintu by'umuziki ni by'umuziki. Ubashobora kureka akazi k'abantu katarahera nje muri song maniko ndagarariza nicyo kintu cyantebeje. We nka Dany Org wifuza gukora umuziki nk'akazi cyane? Nifuza gukora nk'akazi kwera ndawiyumvamo kandi mfite imana mpaye. None wifuza kuzokora nk'akazi why muri seta ubu ufite indirimbo zibiri zonye? Birabaho kira umuntu afise kazoza yiwe umuntu niwe yipangira kazoza afite. Gusa surprise important uko agarutse muri game. Agarutse muri game ndekuri bisazo. Ni kintu gishasha ubuzanye? Mbo gishasha kiriho kandi ni collab musani ntashaje kuvuga ngaha. Iyo si frappe ko na frappe. Wekora gitunganya. Wekora gitunganya. Tucitege nk'inyuma y'amezi abiri cyane. Mbo apana ni kure nkoma 29 janvier
kijoba care ni hafi ni hafi ntabwo ari kure gose nizihe ntambamye umaze guhura nazo MC umaze igihe kirekire muri industry mugabo ata song nyinshi ufise mugabo ingorane hari ni wewe n'akazi kawe apare aho kazi kawe nizihe ntambamye uhura nazo bo impambamizi iriho nyinshi gose musanje narababajwe gose atuatenga wabajwe niki nawe uravyumva umuntu ntaburica babazwa nyine niyo mpamvu ushatse ugire precise bo sinakubesha ngira mvugisha ukuri ngaye amen musanje narabaje n'umukobwa n'umukobwa nakunda umukobwa ndamukunda antera amarira kandi awugirurira Sinorira namaze kurira byaraheze ndiko ndabandanya urugendo donc umukobwa natumye Dany Org atagumaboneka muri industry apare y'akazi kiya bo Dany Org kweli umukobwa niwe yatumye nitwa Dany Org kwera akunda n'abantu benshi bitoba Dany Org cyane nancenda ndabikora ndamure ko Dany Org wa original abakobwa twubahwe nihe indirimbo yawe wifuza wimirije gusohora yitwa gute yitwa Tell Me ni indirimbo ya collabo indirimbo kandi nziza izakora ikikogwa nande na I Breeze one way ujukaze mine barabizi kuva kera nari nkaze ndiko ndakumva usijugiza wandika neza ubwoho ntuzosubira kwicara ushobora kwicara kubera naje Dany Org afite management cyane ntagiye bo kuvyukuri nta management kuruma ndaronka ariko ndiko nteganya kumuronka uza gutangura umuziki ubwa mbere famille bavyakiriye gute bo famille nuko bavuga ati kiri ku mutima nshobora kugihindura je naragarariza na umuntu ngarariza muhira abavyeyi ntibakunda ivyo nkora bashaka mbandanya amashure ariko nanje sinasimye kubandanya kubera niyumva muziki kariyo ukabiacha niliacha sababu nilisikia muziki ni maisha yangu donc waretse kwiga wizira muziki mwiseta uchasohora indirimbo zibiri nabonye umuziki bitojana n'amashuri ariko hari abastari benshi dufise bize bariho abize bagiye niba bandiriro usanga amahera bavutsi wabo ariho ariko je nakuze nironderera nico gituma mvuga ati umuziki no bandanya n'ishuri ariko bajya biga n'abantu bakuze babona amahera ari hajya uri kuraraba umuziki ndondi inyuma kuva 2015 utangura reka tange example waho wahereye naho no musugedi nikiye kintu muna tuba carungutse mbo icarungutse ni byinshi hari kintu carungutse gonse hari abantu banzi ubu mfise hitanu honse ndabize nawe urakunda kumbona sinzi gango ndakunda ukumva sinkunda kubona nkunda kumbona sinibaje ngaho rero hitumbona sana kuwoy kuba star bagenzi bawe nikiye kintu muna cungutse kuri bo cyangwa ko araba game y'umuziki ndundi mbo ku kintu coba cagize carungutse kuba star bagenzi ni byinshi kubera ndabona umuziki wacu kuratera imbere ibintu ariko ndarota yuko bizaba nivyo ko biraba urabona nka Satbi Satbi ni umuririmbyi wa mbere nguma ari mu maraso ni umuntu ari mu maraso nguma nshaka guma nkurikirana kubera ni watuma umuziki wacu menyekana mu zindi ntara mu zindi bihugu hari Empire Avenue Band Boy Empire Avenue Band Boy ni hereboja irebo ziriho ni nyinshi naguhamize zibiri muri zibiri yego Empire Avenue ndashobora kwijamo kwera niyo irika kora ibintu bigoye Birman Boy na team ya Fabulous ndumva nta numwe no jamo kubera bose mbona umenga nta kintu barashikako nta kintu barakora ariko na nturifuza kugenda nturagira aho bageze
oya kwagera bijya singorana ibintu nawe ushiramo ukahagera ntibigutangaze bijya nejo ubundi wasaba kusanga ndi kure yaba ahubwo ni nk'ikihe kintu wasaba aba journaliste abantu barongoye ama media atandukanye bo ikintu nosaba ikintu cya mbere nkunda kuvuga gose n'urukundo iyo atarukundo ruhari ikintu nta kintu nakimwe kigenda je nasaba urukundo ruja imbere urukundo gonye urukundo ruva ku mai aba DJ byose birakunda n'aba DJ birakunda n'urukundo hari mu DJ so kugenda gukora ko song yako tusanga ko wari uyiteze siko bayiguhaye aba producer byose n'ugwanko naniyo hari ugwanko urumva akazi nikagenda neza uri gukora indirimbo zawe donc ugiye kwa muri one way cyangwa ahandi hatandukanye nizihe ntambara ukunda guhura nazo bo namba mi je mu rumenga ntazo kubera byose ari ibintu usanzwe menyereye mu rumenga ntavyo kubera ndamenyereye hage bavuga ngo donc ugiye nko muri one way cyangwa muri Agape Record ugahurirayo dufate nk'aba ba Fizo ba MB Data bajya n'abasaza namwe murabemera donc yagusanzeho ugacavuga opeti toka inji grand frère aingi sasa nibirakuba bo urabona James unarare abavyeyi barandeze warashobora kuba afite impamvu yabigiriye kujya ariko je kumwe n'abanyigisije mu muryango si kujya banyigisije kwicisha bugufi donc wakubwira ntibigaye kubaho bigera bimbaho shima Imana yoya kurega rukunda shima Imana gose namandayishima nk'umuntu yoba kene indirimbo ya Dany Org yakura kuri platform za ya YouTube Instagram Facebook ariyo musanzwe mubona nk'umuntu yoba yifuza guterera ntari mikashi koresha imikasi nizobura kora niyo connection hari ngaha mu Burundi inyuma y'indirimbo uvuga collab ntuzongera kwicara oya kwicara ujye nahaguruke naje gukora akazi nahaguruke ngomba nkore kandi bizabanezera abantu benshi nasonge ndiko nteganya kuzana naho ntashatse kuvuga ngo nzayikorana tell me yambwira bakunzi ba Burundi Kingdom TV naringa gufatanya bwa Pretty Shop Mamba House ndetse namwebwe bakunzi ndasanga mwandaye mugira subscribe like share ndetse na commentaire ariko ikintu kitagenda neza mukabitubwira murabizi ko muri aba boss bacu mudahari tunoza kwicara ngaha hanyuma n'abandi baze ngo bavuge ibyabo Dany Org asante sana kufika hapo hata nawe asante sana kwa kunielewa sawa